nakunda baramutwaye nta wundi ndumva numva nokunda uwo numva nzokunda nije nzomurondera siwe zondondera udasanzwe my girl kukuntu ngukunda walahi sindekura nasanzwe udasanzwe ndagize bwake canke mwiriwe mvanye naho mu wese ahereye ariko adukurikiranira ni kwa kundi nyene handi nyene kuri Art Burundi aho tubazaniye bigezeho aho tubazana bishasha twongeye kubagarukanira Optismart ahaje kutubwira bishasha amaze gushira ku rubuga rwiwe kumbure byinshi turaza kubimenya reka tumuramutse duce tugirwa ko tuvugana ukuntu ibintu biriko biragenda bikurikirana kumbure mutugume hafi mudukurikirane abataragira subscribe tubasabe bagerageze bayikore kugira ngo barushirize kubona ibiganiro byacu byoroshe turabaramukije cyane ndakuramukije cyane bro umeze neza meze neza cyane wowe gute ni sawa kabisa twaherukana ke nari mkumbuye warumkumbuye ariko no musi twahuye nkombo zirahera ndavyibaza ego bushitse aho twaheruka ngaha mu kiganiro caheze twari twemereye abafana ko tuzobazanira bishasha kumbure kumezi twavuganye kubera umwanya wagumye ugorana ntitwashoboye gutorana neza kugira ngo tubabwire ko hari ibintu bishasha byagiye ku rubuga rwanyu ego ariko bagumye bakurikirana ku ma Facebook kumbure benshi barayibonye ko hari bishasha byaje gusa ubu naho baba bakeneye kugira ngo ushobore kwa wo byivugira umusi duherukana nari nabemereye yuko ntagiye kubatevya nzoca ndabaha bishasha vuba cyane hama nanje sindi wa muntu akunda kubesha ivyo nayemeye narabishikije narabikoze narabataye mu muzigo ni nawo watumye nza ngaha kugira abatarawubonye bwa mbere babibone biciye kuri media yawe ndabizi takurikiranwa cyane ego wadutaye mu muzigo uryoshye cyane aho wawise Felix dushaka kumenya impamvu ijya ndirimbo yawe wayise iryo zina impamvu nayise Felix nyene numvise ari ryo zina numva nshaka kuyiha donc urabona indirimbo ya mbere nari nayise My Love donc indirimbo zanye nsohora ni nk'ama episode urumva My Love n'umukunzi wanje naririmbiye rero uwo mukunzi wanje antera feelings hanyuma naho nzobata mu yindi ikurikiriyo ariko bijanye uzotegera neza azokumva ko ari ama episode ego murakoze cyane ijya ndirimbo tuyikurikiranye neza mwari muberewe cyane mwari muberewe cyane nico gituma kenshi dushaka kumenya ni kubera iki umwanya wose ukunda kubera umwanya wose impamvu nkunda kuberwa abantu benshi baranzi nitwa Optismart mba nshaka ko nguma ndi smart kuko nimba banzi ko nitwa Optismart baca mbona ntari smart urumva bwa smart buzoba bwamvuyeko mba nsorera umuntu ajeje kunkurikirana kugira ngume ndi smart nawe undi yitwa G-Boy Stylist vraiment binkorera neza nubwo nawe akiri hasi ariko nawe arashaka gutera imbere dushaka kumenya intambamye wahuye nayo uri kurategura ijya ndirimbo yawe bro mbajije ikibazo rero man kiri très intéressant kuko narahuye n'ingorane nyinshi cyane ndibaza uramaze kuraba video ni nziza ariko ntiri ku rugero je nari nifuza musi tujamo tunaje ya video umukobwa twari twavuganye ko aza kwactinga yaciye asiba man maze gusiba urabona baga nakoresheje baga twahuriye mu ibarabara bro turabakonvenka baremera man ndavuga ati reka ndabakoresha ariko nyene urabona ntavyo bari bazi ryari rya mbere bagiye muri video ariko tundabishima kuko nimba vyagenze uko video ikabisa kujya ubwo barabizi baragerageje kubera kandi ryari ryo rya mbere bigaragare ko hamwe bo bikora nka kabiri kandi bari baje batazi ko ari byo baje mwene bariko barirenganira nko kuwe twohura nkaca ndakubwira bro ndiko ndagira shooting ngira bugaragare ukabanza no kwankanye nukabizamwo donc utabishaka niyo mpamvu mbona vyagenze kujya yego murakoze cyane tuko turarabya ndirimbo yawe higeze ukuva ukishirako kumbure uramaze kubona kimaze gutera intambwe kumbure urashobora kutubwira ukuntu biriko biragenda kuri development y'iyo ndirimbo uko biriko biragenda bikurikirana ndamaze kubona feedback nziza cyane kuko indirimbo maze kwishirako
ya abantu barayikunze barayireba, comment zose ni nziza, ama like eka hari n'abajizi bankoreye ama partage, indirimbo yarageze kure abantu benshi ubu barayizi, hari amasite amwe isanzwe ivuzwa gose, ya ndavyishimira cyane kuko ni ibintu by'agaciro kuko sinanzi ko nshobora gukora igikorwa gikundwa n'abantu barenga 1000 cyangwa 2000. Ya niyo mpamvu rero nishimye cyane nanje cyanumva ngize courage nyinshi yo gukora. Yeah. Mwino misi turiko turabona ibintu bidasanzwe mu ndirimbo, kumbure ko bastari basohora indirimbo zose zijya hit zikubita hit. Ariko rero ku biganiro maze imisi ukora, tumaze imisi dukurikirana ukatubwira ibintu dutandukanye, icyo bitwa hit n'ikindi kintu wavuze. Nibagiye gato. Sinzi natwe ngaha kwimeda kushobora kudutandukaniriza ibyo. None nkubaze bro, nk'ubu indirimbo ubona iri hit mwino misi ni mwino misi. Yeah. Nibaza ko ari Bexim. Oya haba tiwapi. Ijya ni trend irikira trendinga nyene. Simpaririye ko idashobora kuba hit kuko ishobora kumara imyaka n'imyaka ariko ikaguma mu mitima yacu tukaguma tuyikunda, mwico gihe izoba yamaze kuba hit. Ariko mwe minsi wana irikira trendinga hacanke hariya peut-être jo nanje nzosohora ingoma ijya icibanza ireke kuvuzwa. Dushaka kumenya rero indirimbo iba hit ryari? Indirimbo? Bro, indirimbo iba hit mu gihe indirimbo imaze igihe kinini ariko abantu yaranse kubavamo baguma bayikunda. Mwico gihe iyo ndirimbo ni hit. Ndibaza urabona indirimbo nyinshi za Big Farious za kera, za Baju n'ubu ndabizi urayikunda vraiment, ijya ni hit. Ariko rero urabona izo bariko barasohora ubu turazikunda igihe amezi angahe duca tuzibagira. Rero hit nijya ndirimbo yakozwe kera ariko n'ubu tugikunda. Yeah. Uri smart nshaka kubaza gatoya kubera iki indirimbo za kera zijya twakwita zariye hit za kera. Abantu n'ubu baguma bazirimba zikaguma ziryoshe, ariko indirimbo ziriko ziraza ubu vuba zigera igihe zivuzwa ikindi gihe ntizibe zitakivuzwa biva kuki? Hit amani gukora hit n'umugisha. Alvin Smith yarabivuze ngo Imana nitanga hit. Naje ndamaze kubibona Imana nitanga hit kuko mwico gihe ca kera sizijya zonyene ziri mu mitima yacu zasohotse, hari n'izindi tutazi twamenye tukazibagira, ariko zijya zivanguyemo muri zo zikaba hit. Ni Imana yabikoze nyene, twe dupfa gukora hama indirimbo abantu bakayikunda umwaka umwe imyaka 2 hama bakayibagira hakaba haje izindi tuma duhunda. Ariko umuziki uraryoshe cyane bro, uraryoshe nta gihe na kimwe tutaba turiko turinjoyinga imiziki iryoshe. Imiziki iryoshe irahari tuguma dukora, ba brother bacu baguma bakora, nta gihe na kimwe umuntu akunda umuziki yigera avuga ngo mino misi mbayeho nabi. Wapi aguma nyene avibinga imiziki mishasha iryoshe ibihari mu Burundi. Yeah. Ino wahe muririmbyi wifuza ko mukorana collab? Ya je umuririmbyi wese ndumva nifuza ko twokora no wari we wese. Ya ariko hari abavuga ati hari ababa bashaka gukorana collab n'abantu baba barenze. Ya ivyo ngo bashobore kubona man ivyo ni ibintu byo gupanga. Donc nk'ubu kavuga ati reka mpange inzozi zanje ndumva nifuza kuzokorana na naka, ariko mwo mwanya ntibikunze, ariko finally bizorangira bikunze nubwo ho pasa umwaka umwe canke 2, ariko igihe cyose bizobera uzovuga ati ibi ntari narabisengeye. Yeah. Murakoze cyane, kumbure nta birebere twakuvuga byinshi twarabivuze ubwa mbere mu kiganiro cya mbere, ico gituma ntabajije byinshi. Kumbure butwari duhagaze ku ndirimbo Feelings. Yeah. Ni indirimbo nziza cyane, abayikurikiranye yarabaryoheye cyane. Kumbure two turaraba iriki gitanga feedback nziza cyane. Yego nawe uri kurabira urabona ko ari indirimbo iri kirateye imbere, kumbure yarakuriye partage bihagije. Kumbure n'ubu dusa nkuko tuba turi muri promotion yayo, twitege ikindi gikorwa ryari. Ya je sinkunze kubesha imbere ya kamera bro, sinkunze kubesha, ariko kuba bijya byarabaye nuko nari navyemereye abafana banje, naragiye nditanga ndapambana ati simpemukira umuntu ankurikirana. Ya ariko indirimbo nshasha iraje vuba cyane, ndabizi ntazogera mu kwindwi ntarayiba.
izoba ari yazananye n'amashusho ya sinifuza kuzokongera gukora indirimbo idafise amasanamu nivyashika bizoba nyene bibaye giturumbuka kubera ubukene urabizi tuba twikoca turapambana amafaranga arashobora kuboneka canke akabura ariko mu vyo nifuza yuko nzoza ndatanga indirimbo zifise amasanamu. Murakoze cyane. Kijya gihe mu kiganiro cyaraca twakoranye twarabajije ikibazo kivuga ati mbe management bimeze gute n'ubu turongera tukigarukana kugira ngo twumverere maho hagaze abadukurikirana kumbe nabifuza kugutamo imifungo ntibazokora gutamo imifungo hari abandi bayigutayemwo kumenya kwico kintu cha management ikijanye na management rero je nta management ndimo kandi urabizi kugira uronke management no kuba usanzwe ibikorwa bigaragara kubera nk'ubu nka uvuze ati ngomba gufasha Artist Mars urabanza ukaraba ku mbuga ziwe abikora gute kumva ukabona rero uyu muntu arakwiye gufashwa ubw'ivyo rero twebwe natwe ico dusabwa no gukora cyane kugira wa muntu bifuza kudufasha abanze arabe ivyo twakoze aronke niva herako bro ntuzoja gusaba umuntu support atakintu na kimwe ufise aravuga none wewe wipanze gute jewe ibikorwa mse nibi kunuku ushobora kumfasha kugira negera imbere je rero ndahari umuntu yifuza yuko tukorana ndahari kabisa yeki ibikorwa byawe birashimishije Frank gukora indirimbo biratuvuna cyane niyo mpamvu tuba dushaka ko bigera kure cyane kubera biba byatuvunye ukoze ikintu cakuvunye ntikigere kure ubuhomvyi ucucika n'intege niyo mpamvu tubarondera aba journalist kuko namwe bamukurikiranwa gose ni mwebwe bo kugeza kuri ibikorwa byacu abafana ikintu nzokwama ndababwira umwanya wose nzoba ndi imbere ya kamera ikintu ntazoreka kubabwira kandi bazotinda bavyumve bakunde ivy'iwacu bakunde ivyo mu Burundi bakunde imiziki yacu kubera natwe turandika neza turakora neza badushigikire bareke kuvuga ngo aba artiste b'abarundi bari en competition avec n'abanyarwanda no ahubwo natwe tube en competition tuvuga ati twe turondera gufatisha muri Nigeria kubera nitwaje en competition n'abanyarwanda bo nabo bazaba bafise ikindi gihugu bariko barahiganwa naco bisigura ko natwe tuzogere hariya tuzobanza gufatisha aho hakurya bariko baravuga ubwo rero tuje en competition n'abandi bakure ariko cyane dukunda ibintu byacu bikunde kandi bro biriko biraza kuko ubwa mbere abantu ntibakunda imiziki yo mu Burundi ariko ubu ndibaza uri kuratembera mu bubare mu mabisi hehe na hehe indirimbo zacu ziravuzwa cyane nego icyo kintu ni ikintu gishimishije ubu bintu biriko biragenda neza abarundi batangwe gutahura ico dukwiye gukora mu Burundi dusupporting abi wacu kwanza imbere yuko dukurikirana abandi bantu kugira ngo ibintu birishurize kugenda neza ariko hari ikintu kimwe twibagiye hari abantu bavuga ati burya turakeneye agapera ka feelings kugira ngo tumve kari Artist Mart nyene none hari umuntu atarayumva kandi asanzwe akurikirana ibintu vy'imbuga niyo mpamvu navuga ati iyo ndirimbo ariko aravuga ni ariko nk'ubu ndamukubisa akapera akavuga ati nari maze kuyumva rimwe nk'ahantu sinari nzi ko ari yanaka yego let's go kumenyana nawe vyangiza udasanzwe my girl kukuntu ngukunda wala isindekura nasanzwe udasanzwe girl you got me crazy no girl you look like Angel girl you so beautiful no that you I'm ready to die for you mundi yo fisa my stress baby turi kumwe nkayibagira niwe mutuzo wanje sinokwitesha ubwiza bwawe sinobwitesha feelings in my unera feelings in my queen unwara mu ijuru rito rituje nkatuza nzokomeza ngukunde forever and ever unera feelings in my unera feelings in my niyo bro murakoze cyane hari akantu uvuze ngo untera feelings mu Kirundi feelings bisobanura iki mu Kirundi feelings ni dufate basi ni bishobisho ariko biri positive ndibaza uracumva ibishobisho biri positive kubera ntushobora kugirira feelings ikintu ari kibi. DJ Fernando yaririmbye Bersima aririmbira Sheri wiwe yaririmbye Sheri wiwe
rero dushaka kumenya mbe nawe feelings woba wayiririmbye mu ntumbero yo kuririmbira sheri wawe cyangwa woba wayiririmbye kugira bigende gute? Abaririmbyi benshi iyo turirimba indirimbo z'urukundo akenshi ntiziba ari true story, kubera umuntu wese abantu benshi apana wese abantu benshi bari mu rukundo. Rero nimba ndirimbye feelings wowe ntukundana n'umuntu atagutera feelings, donc mukundana kubera swat ni mwiza, iyo mubonye nawe umva ico feeling. Rero iyo ndirimbo ni yanyu ni yacu, ariko right now sinayiririmbiye umukunzi wanje kuko sindi mu rukundo. Ubwa mbere waratwemereye mu kiganiro kigenganye kuri mu rukundo kugira ko My Love wayiririmbiye kandi yaramushikiriye yarananshimiye, ariko byarangiye ubu uri single. Byarangiye nabi ubu uri single. Avuga ati rero uwoza ariko ashobora kumwakira, ariko kuba nari natambuye kuririmba avuga ati ngira ndabahe indirimbo z'ama episode, nari kuvuga yuko rero nkemukirwa mu rukundo ngo reka bya bindi niyemeza nce ndabihagarika. Hari n'abandi bari mu rukundo reka nkomeze ndabaryohereza tu je ko byanze. Tuvuge ko rero ubu uwoza kumbure ashaka ko mushobora kuba mwongera urukundo mu ibyo bintu byo uri single mwa kino gihe usanga bigoye, kandi hari abantu benshi baba bashaka ko muba en couple. Nibaze ko atakibazo byote, nibaze yuko nta muntu ashaka ko tujya en couple. Ubishaka nawe banza pose, ubu ndi mu kazi kubera hari ibintu usanga bitajyana. Nimba jewe uwo bishaka rero ubu ntibikunda. Rero je urukundo wararuta je nari nakunze, ariko ubu byararangiye. Cyangwa ni kubera wahemukiwe? Kubera nahemukiwe. Uwo nakunda baramutwaye, nta wundi ndumva nokunda. Uwo numva nzokunda nije nzomurondera, so azondondera. Ubu ndi busy na kazi zangu, mugane wa diwani. Wereshaje kuvuga ati ubu nibyunguka gusa, kuko ako kantu n'akantu kariko karabisibya mwa kino gihe, ikintu cyose nibyunguka, ikintu cyose nibyunguka. Ubu no gukora cyane turondera amafaranga, ivyo bizozanyuma. Reka dusabe abantu bose bari kubadukurikirana kumbure, tubashimire aho bari hose, tubasabe gushigikirana, tubasabe kudushigikira, tubasabe bashigikire Autismart ku rubuga rwiwe, bongere bashigikire Burundi kugira ngo barushize kuza barakurikirana ibintu hirya no hino uko biriko biragenda, kuko tuzoguma tubagezaho amakuru ku ba artiste hirya no hino. Kumbure abantu bariko barakurikirana baraza kubona linki y'urubuga rwa Autismart iyo ndirimbo ya Feelings, kugira ngo biboroheye, kugira ngo muyirabe, mushigikire, mugire subscribe, mugire jeme, commentaire y'ukuntu muba mubibona, kugira ngo umuntu ashobore kuba yohindura gatunya, kuko umuntu agenda yiga. Ndibaza bagende badufashe kabisa. Imbuga zose je nkoresha Autismart, kuri Facebook page, Instagram, TikTok na Twitter ndayikoresha, na YouTube. Bagende badusubscribinge, barabe ibikorwa byacu, babigeze kure, babisharinge mu magroupe barimo. Bagende no ku mbuga za Burundi nabo babafollowinge, bakomeze kwiryohererwa. Reka tubashimire cyane. Ndabashimire cyane, nshimire n'abariko baradukurikirana bose. Mani bampera umugisha, turabakunda cyane, nabo badukunde, dukundane. Murakoze cyane.